turavugisha ibintu cy'abarinzi bawe babanye natwe kuva mu gitondo gushaka igisanga ibirenge kizima utanze urakoze ubwira kandi utanga mwami turakweretse runo rugo twazitsemo amahoro kandi twicaye mu mahoro n'uwo mwanya tugiye kwihereza ibinyobwa ubane natwe ubihezagira ibihumanure utangira imigisha ku babitanze uhezagira imfubyi n'abapfakazi abatagira shingenda rugera mwami nabo bibuke dusabye dushima izina ryawe ryera uko turi ngaha nibaza ko nta n'umwe atazi icyadukoranije ngaha nibaza hariho uwo yateguye akajambo kuno munsi aca haguruka akadushikirize Yesu nahabwa icyubahiro hanyuma imbere ya byose mbanje gushimira Imana we yatumye bikunda urugendo ruba ari rurerure mugabo byagenze neza ni gake usanga abantu bateguye agasiripurize kagakunda ngende kukagirirwa ntabimenye ugasanga ari gusa nk'uko twasanze ari gusa aho tubona ko ibintu byagenze neza murabapfasoni bibanga ntawe arimenye muramuko murabanyabuntu hama nkashimira umwe wese uko yitanze tubona ukuntu turaba twenyene ni benshi hariho benshi bitakunze ko bashika ngaha nabo twabereye mu kibanza hama bene urugo batadushimira ivyo twashoboye kuronka we twumvise umugisha twumva umengo twoza kubyina tugasangira umunezero nta birebire dufise ariko bikeyi byavuye ku mutima baze kubidushimira hama tukiri ngaho ngo no batera agakuru k'urusaku bavuga ngo tukunda kuvuga urusaku ni kwisi yarafwe gupfa yego ndabikunze kandi bivuge byose nagasaku kaswe kuba hari umuntu ntashimye ko aba muri iyi surprise sinabishimye kubera ugushaka kwanje nyene ibikeneye ko ndababwira impamvu ntabishimye yego arananyandikira arambwira ngo shira muri groupe ya surprise ndamubwira ati iyo groupe wowe uyizihe ntacyo turimo turategura mugaravuga ngo ndazi ko mutoreka nanjye ati wapi ko narifise impamvu ntabishaka hanyuma mu nyuma aca aritora neza yandikira mama Yindra ngo barase gushira muri groupe ya surprise yagora ariko babonye baje yabonye baje
yapana uno munsi twe turumva abana baraje kumugendera mama yindi acabona ngira ni benshi acamubwira ati barateguye surprise bavuze ngo baraje gushira muri groupe narumva yakunga mama yindra nakayambaza igihugu hari surprise mumwe mwari manje atishwi hako n'umusatsi ahubwo rero uno munsi shima ko aza kubona amafoto atandukanye nawe yari yabonye akabona yuko surprise yabaye nawe yari yagombye kuvyica kandi ati yatubonye waciye umuntu yego gwari ko gusa kunari ngombye gusaka ndaruvuze rero mukanya duce dutamba umugiro neza byinshi yabivuze yego yavuze ko ukuntu tubona uku tutangana uku ngira ngo icyo atashitse ko nuko hariho abavuye mu mihingo myinshi cy'uburundi aha naje urazi ko nta bintu muri Bujumbura niho bava bibaza rero ngo n'abanyamujumbura gusa iki ni ikimenyetso cyiza cyane ko mufise inshuti abagenzi ababanyi abavukanyi babakunda none rero muri uko kumwitsa twagomba tubakeze icyadushikanye hano ni impundu n'amashimwe ku Mana ku bitangaza yadukoreye muri uno muryango burya izo ngabire zibiri ni ingabire kweri zibiri ego n'umwe ni byiza mugabo ari zibiri nazo ziranatera intege nibaza ko no mu byateye intege tukaba benshi cyane ari uko twungutse babiri ni impundu nyinshi cyane yarasezeye tudateye impundu ariko batwaje gukora uririmba no gutera impundu biratandukanye turabanza dutera impundu hanyuma ishike muri uwo muryango hamwe wese aze tukanyukura uko avyumva twiyamama ahambere ntitwaje kurya no kunywa twaje kuvyina gusa tuvyine dusige tunogeje irembo rinoge none rero muri uko kubakeza nukuri musubireyo mu minsi iri imbere nta mahwa ariyo ariko mubanze muruhuke gatoyi ariko turabifurije kuzosubirayo kugira tugume tuza irembo turinoze umuryango ugwire na kare kugwira ni byiza na Bibiliya irabivuga none rero ngira ngo ubishoboye aduterera impundu tubanze twitabira iyo mpundu hanyuma tuze kubyina mu kanya sinzi ko hari ushoboye kuduterera impundu sesa manze shimira Imana mushobora byose aduhaye kano kanya Imana yatumye tugira irembo ritaho abantu kuko mwabivuze nabonye abantu bashashe ntari bwabone bishoboka nkuko Marene yavuze bakaba bavuye mu mihingo itandukanye ibyo byose nibyo gushima hanyuma nshirongera shimire n'umuntu umwe canke babiri bashobora kuba barimbiriye iciyumviro cyo kuza kudukeza
kuko ntibyari itegeko ariko uwo muntu arashobora kuba yarabonye ko byari bikenewe hanyuma arabikora. Hanyuma nshimira namwe mwashoboye kwemera icyo cyiyumviro babashizemwo mutari hariho uwo usanga yaraciyumvira mugabo ntashobore kugitanguza. Mwaragize neza cyane. Imana mushobora byose yabashizemo uko kwemera mukemera kuza hano. Harongera n'abatari bwahaze Rwanda yibahezagira bongera umugisha. Turongera shimira mvuze ngo bisubireyo. Ego ni gisabo ariko ikatubandanye kwisenga ngira ngo Imana yo nyene yabonye ivya mbere yaba bikwiye n'ibindi zo bikora. Hanyuma sinogenda ntashimye uwo mubindi ibyo bikeneye mbona ngaho mwakoze cyane. Imana ibandanye ibahezagira. ndumva kandi babandi bose bimenyerwa hariho abo nsanze batamenyerwa nyabo mugabo rero uwo mwari mwatumye byari byase burundu zose yagerageje kuncishamwo namwereka ko tudakunda icyo nari namubwiye ati nka saa 11 twoshobora kuja kwicara aho hanze umugabo kuva ngaho umuntu akaja hariya epfo kuri yo wazigikunda mugabo wumva ko imitwe yose yacanze yanze umunsi kamunaniye umuntu ahora ashobora n'igerayi mugana we n'igihe uyu munsi yaravye arabona ko bidakunda. Hama hariho surprise n'iyindi bavuga ati ni imbwa kinyuma. Iyi ni double surprise. Ndarengewe mugabo rero nahatswe kuyimenya iyo nza kuba umuntu yibaraguze. Hariho umuntu twicaye muri salo yambwiye ngo ndakwibira ibanga nca ndamubwira ntirimaze kubibanga ariko kuko ndamwishyura ati ntaryo nkeneye tirimaze kubibanga arihore nawe yaciye ageze aho nyine kandi iyo ndamubwira ati yimbwire yatera bigura ko twari twicaranye turi babiri muri salo nibaza ko byari kuko agiranye ibiri banga ryari banga nyine hama jewe n'ukuri mbura ibyo mvuga ndiko ndaraba ukuntu ibintu bimeze ukuri ndarengewe gusa nshaka kumenya umuntu yegeranije aba bantu bose arabazana kuko harimwo abantu mbona mutari munamenyereye uwo muntu ni we nkeneye Imana yabikoze natewe bose mugabo yaraye umubabaro yaraye umunezero n'ubu umutima wanje uracashima kandi ntuzopfa uhejeje gushima ntuzopfa umushima abagenzi ababanyi inshuti hariho n'abandi ndazi nzomenya kubera ndazi mwagize gurupe mufurukukiramo umurabigire hariho benshi nzomenya ndagira ndababwire jewe uyinda ndayifise mu mutwe harajyayo ibiharuro navyo bikancanga ndaheba uwumva je kinwa mubwira mu gihugu ndi mu kadege nimweke kungura kuko nibike nakora bitonze nkaraba ukuntu yansumvye yageze hariya naraba ikiringo nzoyivyarira none aha nzoshikayo tutabesha muka 12 bibiri na zingahe nzoshikayo nkaraba uburuhe vise bikancana kuri umuntu aza gushikira mu majuri aze kumumbwira Waze kumwita
mama Julia niwe muntu kuri barabara yazi ko mfise inda y'amahasi kandi niwe yita umwana we ntiyigeze amubwira kandi nawe namaze kubimenya yambwiye ati mwana wanje iryo banga urimire nyene urimire rikumeye unaza kumushikirira mubwire ati imana yo mw'ijuru ure ca kindi wifuza kuri kugira ico yumva yogusabira kuko yarambeye umuvyeyi w'ibanga ikibazo cose nagira naramuhanuza akambwira ati bigenda uku ushika yaho no kugera hanyuma ku munsi wo kuja kuvyara jewe atanda kimwe nzi mbonye ibimbayeko nipfiriye mw'ishirahamwe amashirahamwe yubaha araza aramucambwe yambwiye ati jewe ndagusengera ibisigaye imana niyo ifise uko yatumbera ntitubwire yabikoze uko nyene hama cambwira ngo ja kwa muganga nshitse kwa muganga niyo nagirishije ibipimo nta bikoresho dufise camvuga ati imana ndagusavye ntibandurike muri rubakare tuzobukoze urungike kwa Ezekiyeli hariya ngo ntibakunda kugura ibikoresho sawa ca turagenda se kwa Ezekiyeli nahasanze n'abavyeyi batari bake mugabo bavyeyi ucumenga nagiye ndabajaniye umugisha jewe nyene bose jewe narashitseyo bampimye bambwira ngo ugeze kuri turuwa nanje ngaharura none iyi turuwa nza gushika kuri 10 ryayo nza guca napfuye mugabo nk'inyuma y'iminota 15 jewe umwana wa mbere nari ndamuvyaye toyi rero acayigumira acarisinzirira arahera iyindi minota nka 15 nababona kuvuka cavuka yarushe bacabajana muri neonatology ndazi byose narabibabwiye aramaze indwi yose ndashimira cyane ukuntu mwangwanye isabisho canyu ndazi aho mwari muri hose mwaratangaye mwumvise ngo yavye ko ndazi muteguriye guke mwarategekanye ndazi ko mwansengeye cyane ndabona bangwanye ko iyo ndwi yose namazeyo tuyimara nayo kuko imana ibampeye umugisha utagabanije hama ku myaka ishika ku 10 mbaye ari Bujumbura bibaye irya mbere mbaye ahantu ngasanga ababanyi bafise umutima mwiza nk'uwo nabonye kuri barabara numva kuma ababanyi bawe imana ibahezage ufise ikibazo barakubaza ati mbega naka vyagenze gute bimeze gute nukuri umuntu azogira umubanyi ngaha ndazi ntazoba ahomvye cane kuri mwese muri ngaha umwe wese kugisabisho yambuka uko ibi bintu mwigoye mukagerekeranya bingana nk'uko ndababwire ko papesi ijyana umutima je mu ndwi imwe namaze hariya kwa muganga iyo maya yari ihetse mu ndwi imwe nukuri imana iyo mushobora byose umwe wese aho yakuye ihasubize ibihetanga bigihumbi uwansengeye imana imuhe ca kindi nawe yifuza kiri ku mutima ibisigaye byose jewe ndi ngaha twe n'umuryango wanje je ndakunda rusosiyale cyane ndi ngaha twe n'umuryango wanje umuntu wese azonkenera muri iki na kiriya ntazorinde no guca kwa ntuze jewe azoze direct ati mama yindira bimeze ico nshoboye nzogikora hama ibisigaye mfise tugaciyemo ndamushira hasi turatamba mugabo irya foto ndi gusa nzoyishira kuri Instagram nzoyishira kuri stati mvuga ko surprise yafashe atari twatwana aho umuntu yashatse kumbiririza umuntu ngo ambwire ibanga riguma ribanga
ntakiri umuntu azozava ngo mwibire ibanga ryabaye ibanga ukarivuga wumva riba rikiri ibanga umbaye ikintu abantu nico gitumana namwiramye namubwiye ntari ibanga rihore nuko rero ndangije mwese ndabakengurukira tugire Kristo babona uburambe bwanjye n'ingene nibereyeho umurasta mu mutwe by'ukuri natwe turagushimiye usubireyo ntababa uzobyara batatu na muka perezida zocheza ngaha igendo cha na mugendo mwaka baje mu karere kanje muri mwezagirwe cyane
kino kirengazuba watugiriye neza, waduhaye amahasa mwa runo rugo, twaje kubuseruka nk'abavyeyi dushima izina ryawe ku bitangaza wakoze mwa runo rugo k'ibirengekisi. None mama udushimire ku byo twakoze, uhezagire n'uno muryango k'ibirengekisi, uzorinde bano bana, uzobagwanire. Ndazi ko Satani atabanezereye, iyi ntambara ndayizi narayigwanye, bagwanire k'ibirengekisi. Urugamba ni rurerure, uzofashe umuvyeyi azoronka inkomezi k'ibirengekisi. Mutanga bukinga tugiye kuva hano waruno rusaba, uhasigare abarizo umwungere, uzobaha abamarayika wo kubarinda ijoro n'umurango. Abavyeyi ntibaze babura amabere, ntibaze babura ivyo bagaburira aba bana. Muri urugo uzohahunda umugisha k'ibirengekisi. Mutanga bukinga turavuye mwa runo rugo, uducira inzira imbere yawe, dusubire tuje inyuma yawe, n'abamarayika abandi barongera baduherekeze, tuze gutaha dushike mu nsago zacu duvuga ati tuvuye kuraba amahasi k'ibirengekisi. Hariya natwe uzoduhezagire, iyo tuzogaruke ngaha dushimira kugira kandi icubahiro kibi cawe.